mpamvu jewe iyo niyo nsenze je nsenga gake ariko kenshi ndakunda gucisha mu isengesho nkasengera son excellence wacu kabisa arambe basi arambe kuko ivyiza akora ni vyinshi naje nkacangira ubwo bati ntwari ntiziramba kandi urabona neza ku muzi wiwe urabona ko n'umuziki utanguye umve none gasha abajene batanguye kiriko arafise ifoto ari kumwe na son excellence bahagararanye uko sivyo aronse imodoka zibiri ku ntwaro ya son excellence sivyo mbwiza ukuri yuko azopfa mwibagiye naye nyuma gato ribuka iyo tutahaguruka dutera induru abanyarwanda bari batwisasa ikintu cyo kuzibira umuziki w'u Rwanda ha mu Burundi sico kiho kiratuma umuziki wacu utangura cyo gikorwa twakoze cyo kuzibira ijya muziki kwanza y'abanyarwanda nico kiriko kirahereza agaciro no musi agaciro umuziki w'u Burundi kabisa uraraba n'inyandiko nka Double J urabona Double J nakiri kubari muri gengi ariko Double J ujya kiri kuhagaze kuri Double J Double J niwe yandikira indirimbo kiriko urafise byemezo ya ndakubwire icyemezo ca mbere ubona kaya kantu yakoze kuri ni Laidi Ramazan ahaye telefone gashikiwe n'imbere yuko isangano wadiba hari ibintu yakoze abanza kuzunguruka mu masoko voilà urabona nama strategy nama strategy kiri kwa kora ukabona neza ikintu cyose nakiregeza kiki ibintu byose abigira intambara abandi baririmbyi bo babona umengo nta na kimwe ariko koresha umwanda nkunda kubaze nk'umuntu akurikirana entertainment hafi ijya modoka yatanze na isanganiro canke yatanzwe n'abandi Chevale no mu décriva pana nk'umu content creator donc no mufata nk'umuntu ateza akajagari donc Chevale nta mafaranga ari karondera muri bibi arayafise yafise amafaranga uko afite amafaranga ibintu byose abona umengo wewe kucafuza kugirane ntazi uburibwe n'umubabaro umuririmbi bibatwara agira kugira kore indirimbo urindi uyibona kuri telefone yawe muri YouTube urumva domaine y'Imana ya gospel uyo muntu burya so kugira amajambo mani kumwitanga imaraya hari kiganiro yakoze nibura ngo manje aho yavuze ngo ujya ni imaraya iryo jambo ryo nyine mutaniribi byo kuri kuvuga umuntu kubahuka ugakonfirma ati ni imaraya Alvera nawe si umwana ese umwana ariko rata ibintu byo gucafuza abaririmbyi twabikoze kera hagezeho tububaka rero tuba kandi urabona ko bitanguye kuza bro twarabavumbuye twarabamaramaje twarabafasha ama audio bariko barayaga ibintu by'ubuso ari message yaratanzwe abarundi barabonye ko abaririmbyi benshi ba faking live uno munsi none bariko barareka gufaking live bariko baragaragaza bariko baronka amamodoka kabisa none gasha uyo muntu kumushingira intahe wibaza hotera swata n'aba bantu biwacu bamwe umwanya umwe baze baratahura kwanza urugwaruka benshi urugwaruka ruja muri ibi bintu rutize ntawe batumye ibi bintu urumva ariko bidasigwa ko batazi amakosa ahari rero uyo muntu banza umwicarika ava yuko umuhana ko gufunga umuntu no kumuhanura banza umwicarike hari umutipe yitwa Drama wo mu Rwanda akoze bikomeye cyane muri music industry ubari mu buhungiro ariko ararondegwa n'ubutegetsi bwa Kagame bivanye n'ukuntu yase kwihanganira ivyo leta y'u Rwanda ikorera abaririmbi abo ba Jay Polly aravuga ukuntu bishwe bakizito mihigo ariko twe mu Burundi ivyo bintu ntavyo turiko turabona abaririmbyi babanye neza n'ubutegetsi bwacu iki kintu kivuga kwiki kandi turamutse mu gomose mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravara umwe wese naho ahere so my name is John Mabota rakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Uno musi twaje twagarukanye na koresha umwanya mwese muramuzi yakoze byinshi. Numuwefu wese akomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, numupatriota kundi gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka tumwakire mu bwami bwa Linkarlen yaro. Welcome bro. Amahoro cyane. Meze neza. Aho. Numuse bagaragara neza bro. Sana nambaye igihugu. Nambaye umugwi wa mbere. Wambaye FFB wambara na Flambo Disa. Mu gihugu. Gihugu cyane. Warabonye ingene namba mu rugamba zare zikoza akazi. Ya n'umusaruro
w'amajambo batuvuga tubabaza ati aha nihe nabonye ikinyamakuru Ben Sport cyo mu Bufaransa cara na postinze Musauzi cyana amateka uyu ujya mudogo ara aka karere ka Donkino Africa bariko baramurabisha ijisho erega ujya mu peti ashobora kuba mu minsi ashobora kuja mu no gukina mu makipe akomeye za Barcelona za Real Madrid byo bari byiza ariko nka Jembo namwe ngo ntiharage ariko ubushobozi arabufise urumva ibintu by'umupira w'amaguru si by'ubone umuntu ngo direct haro n'abakinyi bava mu mugwi bari bakomeye baje ijya migwira habura Barcelona Real Madrid ijya simigwi yo gufinatisha ijya n'imigwi ujya tension kugira weregwe noma urabona ho nyine ijya nka Real Madrid baramaze kurondera igihe cyose umuntu azongana na Ronaldo baramubuze muri Barcelona barabuze Messi nabwintuze bwirafinya bwiyamari buragerageza ariko level ya Messi yo gutsinda ibitsindo bitanu bajya bakubwira n'abajuweri baboneka rimwe mu myaka ijana bajya biragoye rero bajya ifo imyaka ijana banzire nka musaza nko muri Barcelona kina ariko yokina yoro nk'umwana mbe ijya posta kina nde muri Barca hajya kina Rafinha ni no na Rashford so koresha umwana yego umeze neza ariko ndaho so bro no musura nje nga tuganire about entertainment about tuza kuvuga uwaruka rukuru akora muri rusange kuko nivyo twiyemeje yego muri nje Kiriku ageze ku modoka zibiri mu kiringo kitarenze umwaka nka wewe nk'umuntu ukurikiranira hafi ibintu bya entertainment kijya kintu wewe gihisura nyabaki bukiya kintu no giha isura giterambere kwanza ku muziki w'u Burundi ku entertainment y'u Burundi kubera amahiti menshi yarasohotse abaririmbyi bagakora amahiti bikarangira bimyiji bamfu bikarangira baronsa abademu benshi bavyaye abana benshi kabisa ariko no musi urabona akarorero ahanihe burya sindirimbo ngo yahitinze gusumba yani maririmbo yose kuko yahitinze nk'izindi ndirimbo n'izahitinze twarabonye za No Love ingene zigeze guhitinga hamwe n'abana bose usanga bari kwaririmba love turabonye indirimbo za Konzi wasanga everyday everywhere urumva turabonye indirimbo nk'izambe mukundika indirimbo nk'iza ba Black G babiri muri piste urumva aramarimbo yahitinze ahinyuma ariko yahitinze mu gihe kibi ariko yahitinze mu gihe kibi twoba abarundi bari butitaho izo nzindi ndirimbo oya abarundi bari bitawe kubera rega barumviriza umuziki barakunda umuziki urazasaga plage barakorita kufakira ariko amakampani twabona ariko amakampani ni hari bwizeye urazi amadiri menshi bahereje abanyamahanga ba Jaguar barigeze kuza biyorera amahera ba Diamond ba Rayvanny arigeze no kuza abapeti yo muri Tanzania akivyuye umutwe gusa akacaza nga mu Burundi akayora amafaranga naho inyuma gato ribuka iyo tutahaguruka dutera induru abanyarwanda bari ikintu cyo kuzibira umuziki w'u Rwanda ha mu Burundi sico kiyo kiratuma umuziki wacu utangura cyo gikorwa twakoze cyo kuzibira ijya muziki kwanza y'abanyarwanda nico kiriho kirahereza agaciro no musi agaciro umuziki w'u Burundi kabisa wewe kiri kumuzi kuva kera none nikiye kintu kiriku ariko ararusha baririmbye bo mu Burundi kumbona hiti gusa niya ndirimbo ahanihe nta kindi kuko kiriku sumwanditsi mwiza kiriku sumuririmbyi mwiza kiriku gusa afite strategy z'umuziki ariko turi muri musique commerciale ivya commerciale nivyunguka ariko rero muri presentation rero y'umuririmbyi artist uraraba n'inyandiko nka Double J urabona Double J na Kiriku bari muri gengi ariko Double J ujya Kiriku ahagaze kuri Double J Double J niwe yandikira indirimbo Kiriku urafise byemezo ndakubwire icyemezo ca mbere nabivuga inkuru ndazabibana ndegaze no gosaze yani ruheze gaze donc ukazokuba indirimbo Kiriku aririmbye urumva harimo amavina ubu bujambo bwa nyuma amavina marime niko bayita mu Faransa uzomenye ko yari Double J yavyanditse ivyo niwe wenyene nga mu Burundi afise ububasha n'urufunguruzo rwo kuri Double J ndirimbo ziwe terke nka zose na mavina tuvuge koko Double J yandikira amahiti Kiriku apana kumwandikira amahiti gusa Double J niwe none Kiriku muri studio canke barafashanya
oyaye wemenya yuko none kiri kugashaho hari utamuzi je ndamuzi sivyo kiri ku vy'ubwanditsi sa ntabwo ari umumeshi none ntiyari ndirimo na Case Dani yitwa Vum jewe none sinari kumwe na Kesoko proche je kiri kwa munye muri studio kiri kwingera meze oya na donc wowe umuhaye strategy ariko twarabonye koresha umwanya naba Serindi bandikirwa amarugo oya nta kwandikirwa si kimwe si kibi ariko rero menya yuko ushatse tuvuge ko abaririmbyi bose bakwiye kuza barondera Double J abandikira oya ntibarondera Double J gusa arabanditsi beza abarundi twe turafise abanditsi benshi urumva ariko umwe wese nshatse kubwira level yiwe inguvu ziwe amateka yiwe aho wovuga tuyu muntu amateka yiwe naya Kiriku ntabwo ari umwanditsi mwiza kuko nk'ubufasha abantu mu barabara ati Kiriku na Rinoji ninde yandika neza Rinoji abatsinze ukatubaza ati Kiriku na Dramati ninde aririmba neza hacha kubira Dramati urumva Kiriku aguma atsinda urumva ariko rero ubajije ati Kiriku na Dramati ninde azi kwidandaza Kiriku acatsinda nico kintu Fizo Sadbi yasumbije Fizo kwidandaza donc nibisaba impano nyinshi content urumva content nico kiri kurero barusha Double J canke abandi bari asumbe abaririmbyi benshi ngaha ariko undi muntu yaba ameze uko yo kwica abantu ni Rinoji Rinoji afite amaraso akaze cyane mu gukundwa Rinoji arimba ibintu nyene ukumva ati buno ubuzima mbayemo kabisa ibintu koresha umwana shaka tugume kuri Kiriku kwanza turaza mu nyuma uko uravuga ngo Kiriku yandikirwa na Double J kenshi indirimbo nyinshi ariko tuko turabona Double J umurindi wiwe yariko waragabanutse cyane Double J niko akora Double J niyiruka ariko muri top none tuvuye ko Double J none nawe atakeneye ubwo bushima mani Double J ubuzima bwiwe ngena ameze ega n'abaririmbyi ngaha ubona neza yuko bataryama none abaririmbyi avuga ati jewe ndagukoma tu none Double J arigera atera swata Double J ni gake cyane ariko abaririmbyi benshi baratera amaswata ariko na Kiriku natera swata Kiriku Kiriku aratera swata ndashaka rero uvuge icyo kintu Kiriku ariko arakoresha uyu mwanya kuko dukurabona ko neza Kiriku abaririmba asa ama strategy menshi Kiriku cyangwa twibira akabanga ka ama strategy kugira ngo nabandi baririmba ayo ma strategy barabe kwanza example kuri Stade Intwari cyo yakoze urumva hari abaririmba ngaho usanga bafite hit indirimbo iri hit ariko akabura ide je ndibuka Kiriku bava muri Bantu Boy na ba Double J bavuga ko ari we muntu wa mbere azotangura kuzima sinzi kuvyibuka ni abantu batega iminsi baravye imiririmbire yiwe baravye hit yiwe kuri Double J akantu kakabanga rero Kiriku ariko arakoresha niyo strategy urabona Kiriku strategy ziwe zirarenze cyane urabona nko kuri Stade Intwari ibintu yakoze urabona ko yakantu yakoze kuri ni Laidi Ramazan ahaye telefone gashikiwe nimbere yuko isanganiro wadiba hari ibintu yakoze abanza kuzunguruka mu masoko voilà urabona nama strategy urumva nama strategy kiri kwa kora ukabona neza ikintu cyose nakiregeza kiki ibintu byose abigira intambara abandi baririmbyi bo babona umengo nta na kimwe ariko koresha umwanda ndakubaze nk'umuntu akurikirana entertainment hafi ijya modoka yatanze na isanganiro canke yatanzwe n'abandi ijya modoka oya isanganiro kuva kera nta bintu bya grave yatanga niyo mpamvu abarinzi benshi bana bivuyemo ni bande rero batanze ijya modoka ni sponsor bararonse ama sponsor bara sponsoriza donc vyarabaye trending kwanza bijya bintu isanganiro award bamera ni boy basatura abandi batagwe kubivamo bakabiheba nuko bazi neza yuko isanganiro award Rona ni radikomeye cyane. Ko ari ijya modoka yatanzwe ni company. Ijya modoka ntabwo ari isanganiro ofisi. Nimba ari isanganiro yonyene. Je ndiko ndumagaze nga. Ni gute imodoka itanga imodoka company itanga imodoka ariko ntitunayimenya. None se amasezerano abagirane. Tuvuge ko company zimwe donc isanganiro urabona isanganiro. Inokoze n'iryo kosa kuvuga ati no company niyo yabishyize mu ruhara yo bayikoroye cyane kuko yaravuzwe barayicafuje kumaze kubona ibintu manuteguye muri ivyo akaca yikuramo ati jewe mu mbabarire cyane sinkeneye bro abaguteje abantu kandi abagususuguye urumva rero hakacabona kundi muntu yongera ko kandi gasuzuguro ko vyitwa gasuzuguro ku mwansi wisanganiro vyitwa gasuzuguro ati niwe yatanze imodoka urabona yuko iradiyo ikigumi ikija down cyane uvuga ati no radio nta cishoboye naco yikura
kabisa iyo kesha bahiganwa baye kuresha umwanya tubasanga tuzi ko hari mwinduru haba mwinduru ubamurenganije nkawe kuresha umwanya yahinaye yashize wewe uremeranya na none gashaho no mwanya indirimbo ahanihe bro namba yahaga wenyene yaje mu rusengero ngo mbengo bamwe badutega iminsi ngo ahanihe ngo ni kagahungu ngo mbengo ni kandi bro ijya ni hit idasubirizwa itavugwa mu izina ikintu cagiye kiragenda wewe nubwo woraponda nubwo worazimya bro nubwo bakubwira ati Heralend uri kuramutuka kiriko abantu bonye niba bakubwira ati bro wewe urabe neza yuko utari urabe neza ko wafunguye kabisa urumva ijya ndirimbo rero irakwiye gutwara ubushimwe bwinshi niko ndaraba ni ya gatatu irashura kuza ni hazindi company gashira kwihiganwa kajya nikigumura kajya poa uri mu influencer akomeye ikintu cy'amakampani atanguye gushiramwe uburyo mu baririmbi wowe ucakira gute ngakoresha umwanya amakampani atangushiramo imita kya ni ciza amakampani ahubwo uraza amashiramo dusenga mu Burundi ibintu menshi uranka musumba style ibaziteguye bro hari ukungena umuririmbyi yogwana akavuga kandi nasanze umenga nta ruhombo wabadima nta ruhombo rurimo nukuri kwima none ayo mahera gashaya amakampani akomakomeye dufate nka za musumba izi za Superbat aya makampani ya adandaza amapine bro ari amakampani nga mu Burundi akomakomeye cyane gusohora miliyoni 200 ari simple ari amafaranga ashobora kuvuga ati aya mahera ndayahereje umwana wanje agende mu Bushinwa kabisa koresha umwanya wewe uri umuntu ukurikirana ibintu by'umuziki niyo mpamvu nagutumiye muziki wo mu Burundi usa n'uri kurazimya umuziki wo mu Rwanda Uyapana usa n'uri kurawuzi abanyarwanda babaye abafana bacu kuko uravye mw'umwaka wose cyangwa imyaka 2 iheze urabona neza ko nta munini byo mu Rwanda uvuga ngo yarose trophy ngo hana hari ariko nibo bantu ba mbere bavuga ko igihugu cacu gikenye kigize ntimugende ufise amakampani ariko atanga imiduga ku baririmbi ahubwo ayo makampani urabona nagira ishari sivyo apondere yamaramaza abanyarwanda canke abandi bindi bihugu bashaka kuducafuza nibemeza abana b'igihugu project azineza yuko basi dufate nkuno mwaka 2025 duhejeje umuririmbyi nka Sadbi yari guhabwa gashimwe ko muririmbyi w'umwaka bizoza ariko nibukiwe oyaye ni example yari guhabwa gashimwe ko muririmbyi w'umwaka sivyo kiriku agahabwa agashimwe apana igihiganwa oya donc nka Brarudi kavuga ati jewe ndatanze umuririmbyi w'umwaka n'indirimbo y'umwaka agashimwe ivyo bintu vyotuma buri muririmbyi wese adasora indirimbo y'ubudrofa agira ingufu cyane akavuga ati jewe nkore hit kugira ndonka inzu ibaze nk'ubusadbi umuririmbyi aronse inzu kwera yatanga agashimo ko umuririmbyi w'umwaka umuririmbyi w'umwaka ni nuko yakoze umuririmbyi yakoze indirimbo nyinshi amakorabo menshi donc kandi zose zahitinze uyo n'umuririmbyi w'umwaka hari indirimbo rica yirobanurika cibabwira ati jewe nije ndirimbo ndabayoboye mwese indirimbo cihabwa meilleure chanson de l'année meilleure chanson ateza kuba meilleure chanson de l'année meilleure artiste de l'année meilleure collaboration meilleure collaboration kabisa koresha umwanya katugushimire cyane katwinjire kuri mada kabiri gatumira guhamagara ngaha akenshi ibintu biruka kuvuga kuri Alvera warabonye n'amajambo mwene wacu Chevari agenda avuga nka wewe Chevari umudekriva gute umudondora gute Chevari kukazi kiwe ukuntu agakora Chevari no mudekriva apana nk'umu content creator donc no mufata nk'umuntu ateza akajagari donc Chevari nta mafaranga ari karondera muri bibi arayafise yafise amafaranga uko afite amafaranga ibintu byose abona umengo wewe kucafuza kugirane ntazi uburibwe n'umubabaro umuririmbyi bibatwara agira kugira kore indirimbo urindi uyibona kuri telefone yawe muri YouTube urabona Alvera abantu bafisina bazi bafisina n'abantu bamenyera ama content genda utuke ba Kesi genda utuke ba Satura genda utuke ba Kiriku genda utuke donc yari abantu wotuka atakibazo bifata ibisanzwe ariko bro umuntu ari muri domaine y'Imana ya gospel uyo muntu burya so kugira amajambo mani kumwitanga imaraya hari kiganiro yakoze nibura ngo manje aho yavuze ngo
ujya ni maraya iryo jambo ryonyine mutaniribi byukuri kuvuga umuntu kubahuka ugakonfirma ati ni maraya Alvera nawe si umwana si umwana ariko ntazomwitware cyangwa ngo agirene oya ariko azomusengera ubwo bino bintu none narigeze ko umushikiranganje avuga ngo duhindure ama content dukora kubera ko biratuma batabatwizeye umunsi turi hariya kwa ministre turi mu nama ntiyavuze ati we Cheval yaramubonye acaravuga ati ariko wewe ngo uhindure urumva ngo uhindure none bino bintu ntibituma bitwambika ishusho ribi imbere y'abuba urabona abarinzi biwacu baramaze gutahura intuze system yo kuinvestisa amafaranga menshi mu muziki ico nico gituma umuziki utera imbere abarinzi bagasohora inoti kubwera quality karundira quality kabisa studio nziza video nziza na promotion urabona kiriku ya ndirimbo ahanihe yasokeye burya yatanguye gusokera kuri Morio Kids mu Rwanda bwa Petit Morio Kids barongowe na Shema urumva ya Morio Kids ni bamwe mu gwaruka muri East Africa bafise ububasha bwo gutuma indirimbo yamamara ku ma challenge yabo barakunzwe yantuka barakurikirana cyane rero amafaranga bari shariya minimum bari y'abapeti hafi hejuru ni nka $200 promotion challenge bakore challenge uno muririmbyi yisofye $200 agataka kubwa challenge wibaze ko bari karagwara no mu gihugu gusa abari karatanga message no mu bindi bihugu urumva abari karasatira rero uyo muntu mu kumushigikira singombwa umucafuze ko afise ibikogwa byo guhaya byo kurata ibintu byo gucafuza abaririmbyi twabikoze kera hagezeho twiyuba hagezeho tububaka rero tuba defend ko bitanguye kuza bro twarabavumbuye twarabamaramaze twarabafasha ama audio bariko barayaga ibintu by'ubuso ari message yaratanzwe abarundi barabonye ko abaririmbyi benshi ba faking live uno munsi none bariko barareka gu faking live bariko baragaragaza bariko baronka amamodoka kabisa none gasha uyo muntu kumushingira intahe wibaza hotera swata bro jewe ndazi neza cyangwa ni ya strategy vuga nti je nkoresha hari abantu benshi bakoresha ibitutsi kugira ngo bavuma kanya ujya ashkene kuvuma gusa nakindi ariko naho ni yaravumye je ndazi Cheval umuntu akurikirana entertainment aramuzi kuvuma none shaka amere nka Fizo aho natwebwe mani dushaka ariko nagiye mbona kino kintu kiganire nagiye mbona igiteramo kiriko kiraba guhereje ngaho kuri ETS Kamenge bamugize umuntu acamamaza chiki cha gospel bino bintu byo guha kwamamaza ibintu by'Imana umuntu asanzwe akora ibintu nkabijya we nkakurusha umanya wo bihuza jambo ry'Imana rivuga riti tuzobabonera kuvyo bama sivyo none byo kuri yamavyitse kubyavuga ya profete ya profete just no mugaya peut-être wewe yasavye abantu urako yatanga korana simbizi nawo umuhaye idira arasaba jamabi warafisa akagengi kiwe akomera idira bayikomeye Cheval donc kwera simbizi abantu batamuzi numwe afatwa muri no game nk'umuvyeyi baba influencer b'abarundi donc niwe ari kwisonga amadiri menshi ahera kuri we urumva ahere kuri we hari kumwe naca avuga ati jewe mpereza ndakwereka ndabigira ifayi waguhamagara nk'ubu naje ndazazondondera ndacabamaze igiteramo donc arafise elema arafise ibisore bivuga ati aba ngo n'abasazireka namutemwa donc we simbiza wakubwiye ati wewe ukeneye ko vyamamara gusa nake we ntubaza ikibazo by'Imana oya ukeneye gusa ko vyamamara bimenyekana urumva niyo mpamvu ntaraba ngo warondeho yaye ushake utukana ushake urumurozi we wavuga ati eske urafite ubasha bwo kumenyekanisha ibintu tayari kabisa hari amakuru ariko aravuga ko Cheval ashobora gufungwa umwanya n'umwanya bivanye n'ibyo yashavuyemo ashobora ko bari ko baramwataka gose ko arafise ibikorwa asohora we nka we Cheval bamufunze bigiye kumukosora igihe ugenda gute boje nivyonyohera cyane kuko umuntu ava yuko umufunga banza umwicarike je ndanga umuntu kwanza directement kandi ntuzenye n'aba bantu biwacu bamwe umwanya umwe baze baratahura kwanza urugwaruka benshi urugwaruka ruja muri ibi bintu rutize nta wabatumye ibi bintu urumva ariko bidasigwa ko batazi amakosa ahari rero uyo muntu banza umwicarika ava yuko umuhana
ko gufunga umuntu no kumuhana kumuhanura no kumuhana banza umwicarike mubwira ati muhungu ibi bintu kabandanya burya birabibindi donc utamuburindero ko hari abantu bafite amanyamamo umuntu naje uje umbwira ibintu umenga uri kurankankamira manura nakosheje apana kunyagiriza icyaca nke kunteroriza sivyo ahama untege next time unasubira uzonyeretse kati urabona ko naguhanuye ijyambere uranga ndagutuma abana kabaguhanura uranga yure muhane kandi umuhane neza nibamuhana ubunyene nibamanze bamwicarike ko nibarigera bamwicarika abamuhanura ama commentaire nazo urazi yuko atamuntu yozi agaciro cyane kabisa nibamanze bamuhanure hamaze ushe bamuhana rero yazo turacari muri entertainment ariko tugoma tubicanga cange n'ibya politike gato hari umutipe yitwa Drama wo mu Rwanda akoze bikomeye cyane muri music industry sorry bari mu buhungiro ariko ararondegwa n'ubutegetsi bwa Kagame bivanye n'ukuntu yase kwihanganira ivyo leta y'u Rwanda ikorera abaririmbi abo ba Jay Polly aravuga ukuntu bishwe bakizito mihigo ariko twe mu Burundi ivyo bintu ntavyo turiko turabona abaririmbyi babanye neza n'ubutegetsi bwacu iki kintu kivuga kwiki bro ibi bintu ni vya bindi nyene amatwarire y'u Rwanda adahindutse abanyarwanda bose bazokomoka igihugu cyabo bazogiheba kuko nta kuntu umuntu yovuga ati jewe ngira mvuga ukuri sivyo ukuri kuko man umuntu yapfuye nabi wabo bujya ntigahera intambara aho nihihera nigasha je ndabuza umuntu amatoza ntari karakora ababikoze ivyo bintu bahanwe nigasha uribaza neza yuko abara amahoro kwe ubwo umuziki nyarwanda ntugiye guhura n'ibibazo kuko ujya mu jama abantu bafashe ba Marina Jay Polly kubona yahebye ibyibi miziki ko umuziki wo mu Rwanda ugiye guhura n'ibibazo umuziki nyarwanda donc urazi yuko na ba Bruce Melody ziko bamutoteza kwera rumuntu urazi ko haravuzwe n'amajambo igihe haba icunamo cyo kwibuka ngo genocide mukuru wa Libe yaravuze ati hari abantu bafite amamiliyoni y'ama followers ariko batigera bagira icyo bavuze ico gihe Bruce Melody yazindukiye kunama icunamo ivyo byose nibijya amatware yafatiye ku bwoko nibasenga Imana izo bahindura president nta kintu basenga Imana izo bahindura umukuru w'igihugu naho rero imbogambe ntiziva mu nkono ujya bazoguma bamubona kujya nyene ujya azotwara ujya aracatwara nk'imyaka ngiranye nukuri bro umuntu ameze nabi intwari nizo zitaramba ivyo birazwi kuva kera ba Museveni ubona badono niba nakorora urumva bro umuntu atwara nabi araramba cyane none twebwe nkanya kwigendera w'iwacu uribaza neza yuko kweri ingene yari yimereye ko yari kuramba ntwari ntiziramba niyo mpamvu jewe iyo niyo nsenze je nsenga gake ariko kenshi ndakunda gucisha mu isengesho nkasengera son excellence wacu kabisa arambe basi arambe kuko ivyiza akora ni byinshi naje nkacangira ubwo bati ntwari ntiziramba kandi urabona neza ku muzo wiwe urabona ko n'umuziki utanguye umve none gasha abajene batanguye kiriko arafise ifoto ari kumwe na son excellence bahagararanye uko sivyo aronse imodoka zibiri ku ntwaro ya son excellence sivyo mbwiza ukuri yuko azopfa mwibagiye kabisa urumva ko yamuteye n'umugisha igabro n'umuntu abandi bajene baguma barira ngo nta mahera ngo ntaki abandi bako baronka amamodoka hariya mwa abandi bajene ngabo nibakore cyane nibakore abandi bako baronka amamodoka nibakore cyane nk'ubu muririmbyi w'ubwenge yorondera ingena kubita hasi kiriko urumva ivyo navyo rero Sibabwana. Yes, reka tugushimire kurisha bwana. Asante sana. Gadushimira abantu bose bari dukurikirana utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore. Washimye kino kiganiro gifata ugisangiza abandi turakunda cyane. Ciao ciao.